KUBE Drama we waragendanye cyane na Lolilo mu gihe yari muri JC Production no muririmbyi akomeye cyane ariko tugereje kuraba ibikorwa vya Lolilo turabona neza yuko mengo ntibikifise inguvu nka kera eske mu Burundi ni Lolilo gusa ibikorwa bitagifise inguvu nka kera canke nibandi hariho nabandi bikorwa vyabo bitakigira inguvu nka kera uravye ama media ari mu Rwanda bro arenga nka 20 nka 30 nka 50 urumva ariko ara brand na Jean-Pierre Nimbona vraiment nka Kidum kibido yakiriwe n'ama micro abiri vyaratubabaje il est vrai nimba je ndabivuze abandi batabivuze je ndavuze kuri vyaratubabaje kandi vyo vyose novuga yuko DJ Paul Kidum we ntavyo yabonye yarayibonye none yavugira hehe man akabihoza base wanashima no kuri stage yambaye drapo y'u Rwanda urumva haravumye abaririmbyi benshi cyane ngaha turabona abo badiwa nuvuze ba Dramati ndetse nitwukibagira na Birman Boy kuri wowe Birman Boy yarasuye inyuma canke yaraduze bikomeye cyane kuri je novuga yuko umuziki ndundi wamaze kononekara kuko gatoyi ngaho turavye umuziki ndundi umuziki wa kera twari dufise amaradio make ariko yarakora sivyo twari dufise SSB FM Plus RTNB Sanganiro Bonesha FM Sanganiro neza wasanga mu maradio dufise hit nka 6 hit nka 6 canke 10 kandi zukavuga indirimbo niziza indirimbo iravumye ariko tuza kumva gusa Dramati Madame is so fine I've been waiting n'abantu babiri urumva hamo wononekaye gute nk'ikibazo wabajiji ubwa mbere twari dufise ama hit amara nk'amezi 3 basi n'imiburiburi urumva amezi 6 konza kikonge amazi amezi 6 urumva ariko ubu tuje kuraba inzoga ni baby twagiye hit Billman Boy twafashe hit indwi 3 nukwezi ni kwakwiye no nimba niko ndabesha urashobora kumvuguruza ngaha nene oya biragaragara ivyo urumva hama turavye Dramati madame twakoranye naye neza amezi 2 urana neza hama kabuki noruka kuvuga ko umuziki wononekaye icyambere n'aba promoters ba organize ama show urumva bahora bakora amakosa akomeye muri industry ndundi kuko nta kuntu kuza gushigikira abasani bo hanze turege gushigikira abiwacu urumva ari impano ziriko ziravuka zikora neza zikora ikintu ciza gitomoye urumva par exemple ubonye nka Dramati D1 kwabwiye ati bro muri abapeti babiri ngomba ndabakorere show y'ubugesera bajya abantu twaronse igihe bazanye nimbari bani na sinshaka kuba promoting bo mu Rwanda vraiment je te sire abantu woza kandi bo bitaba kandi bo kuzuza urumva nuwashizemo amahera yo yagarutse nuwashizemo amahera yo apana dufate basi Dramati wenyene amahera yo garuka urumva rero kabuki tutovuga ko umuziki wononekaye urumva muri twebwe dukoresha media online okay ugasanga haje umunyamahanga twese amatelefone kingakoresha umwanya telefone iwe ngajya ngigufata interview kuri airport man achana ko cyane bro okay nta kibazo ego ugasanga drama uyo na micro ya Buja Town ngo nashaka iganiro giriri man cyumvirize kwanza eske mbere yo gukora bijya twari dufite Mr Champagne yagiye muri Tanzania niyo musani wa mbere muri uwo mwanya ariko ara breedinga Buja Flavor urumva naho bavuga ngo Mr Champagne nabwo ari umurundi bro igihugu cy'umuntu kibaye mu myaka 5 deja uburu umurundi urumva ndavuga ko Mr Champagne ariko arakora kandi ariko arakora neza kuko niwo musani wa kabiri yamaze gukora interview ziri professionnel muri BBC urana neza nundi ni ubundi muririmbyi umaze kubona umurundi yakoranye na BBC atari Kidum wenyene urumva igikorwa ni kimwe icokorwa ni kimwe kimwe gusa tukwishira hamwe tukagira nk'ikintu bita sinovuga ko association kuko ama association ni menshi ariko tukwishira hamwe tukumvikana tukavuga ati twebwe aba promoter niki ikintu tugiye gukora
urumva umuntu wese afite impano tumushigikire twishire ahantu hamwe wanashima icyo notsaba tugire group ya WhatsApp ama media online urumva tube turavuganirako tohindura iki muri Buja Flavor dukora iki kintu sivyo kumbure kugira tube dufite icyumviro kimwe tuvuga ati eske uyu muntu aje uyu muntu rero nimba ari iyo show turayemeye ariko hataje naka muri yo concert yawe navyo tuza gushigikira kumbure kwanza dutangure gukora ni twanse umunyarwanda kuza gukorera mu Burundi oya ico twanse ni ryo valeur baho umunyamahanga paraporo yo umurundi wo yacu bakunzi bakoresha umwanya media muri fresh muri boni Mr tugesho munyarusaku suto cawa Mr vuguta vyumye murashobora kubona inyuma yanje ni ibintu nyene izi location muzibona gake mu biganiro vyakoresha mwayo karakoresha ariko nagendeye imwe mu mbonesha kure ngaha mu Burundi wacu imbonesha kure yipanze neza kabisa iri professionnel bimeze neza cyane ni Budget Town TV ikivugo cabo ni oya si ikivuga ahubwo nakantu kakabijya kagasunika rugi the heart of Africa KUBE Drama uko fresh niko power bro unanisaidia sija kupatia nafasi no ifo kenda gukosora kuko nkuko twiyemeje muri Budget Town TV twaje gukosora aba icyambere abamenyesha makuru abasani n'aba promoters niyo mpamvu washaka kukivugana cyavuga ati koresha umwanya niyo Kingereza kidoga soyetu the heart of Africa sinisoma kule the hit ni hit the heart of Africa mimi sasa jua mamanki ya masomo chani bazango ni hit of sezini kabili wataju ona ni karoho na fe Afrika na unaona sa vile ayo nyewe ayenei ni design ariko yoni ni design ego ndikumere na KUBE Drama umugenzi wanje mukuru wanje ewana vyose kabisa muri no industry yacu ni vyinshi cyane akora uno muntu w'umushinga nayo no muntu w'umugabo ni cyane akora ndetse n'ibinshi cyane yakoze yagiye atandukanye ari abo baba muzi muri JC production kwanza mambo ya JC ni yaje kake mambo ya JC yako poa ni zilipende tunaweza kusema zilipende kwa sababu sinivuga ko gose ariko JC yacabandanye ko ikirundi usigaye ugitabira sana bro urazi ko turabarundi niyo mpamvu muri imyaka nariko ndiga bro je ndubije ikirundi cyawe ndumva neza yuko kimerita byo urakivuga neza ukubera iki kera utavuga ikirundi biratandukanye kera nishaka yuko bagira classement muri aba host bo mu Burundi bari international uko twiyoje twarabiga Kiswahili kiri international sana paraporo ikirundi ariko kirundi utakisikia niwe mwenyewe bro ni peke lakini hiyo mpamvu naje nifatanya na mwebwe kugira twishikane kuri igihugu cyacu cy'u Burundi kabisa Budget Town TV ni giki Budget Town TV ni media ije itavyorosha ni media online novuga yuko ni media itandukanye n'izindi TV online ufatiye kuki mfate kuri ligne editorial yacu topics zacu tora tudukora ligne editorial ivuga iki mu bisanzwe ari kuvuga yuko ibiganiro uzohora ucishako ligne editorial kuvuga yuko ntidukora muri politique dukora muri entertainment abasani bari entertainer bose turabakoresha kabisa umuntu agerageje kurabana background ibikorwa byanyu kungene mupanze ibikorwa byanyu arabona neza yuko mwipanze neza cyane burya wewe turiko turayaga nka KUBE Drama uri iki muri Budget Town TV KUBE Drama nkuko aho ngiye hose ndi multi service ndi KUBE Drama nyene novuga yuko ndi host ndi journalist ndi muri babantu bavuga ati twaje guhindura twaje kongereza akabijya mu muziki ndundi muri line editorial y'abarundi cyane mu kivugo kinini cy'ama media online guhindura yamvugo kuvuga ati abandiscipline ababurandero na ibintu byinshi tuje guhindura abantu bariko barumva neza yuko muje guhindura ibintu byinshi ndetse bimwe mwabitanguye kubihindura kuko muri ko mu location nziza cyane mu kurira ahantu heza cyane usa kuhabona kimya ingene
bimeze murabona neza ko muipanze neza bro ibi bintu kumengo birimo uburyo bwinshi cyane uno mwuga wacu nawo abenshi bakabona yuko atakiriyo mu bisanzwe atakiriyo muri business cyangwa muri ko mushaka guhabura abantu gusa bisanzwe nibaze yuko entertainment like business entertainment isaba mahera isaba uburyo turi muri business na niyo mpamvu muri press conference benshi baje icyo kibazo icyo no bishyura gusa drama sindi muri ba bantu bakunda kuvuga ibyo batoshobora kumbure ibi ilevre birimo amahera kuko nta mugutariha kiretse uwo kuroga ni muri umurozi umenye yuko ukoresha umwanya y'abana Mr Vuguta nta nakimuzovamo kubera uzi yuko nta muntu numwe bazomuha agashimwe ngo n'umurozi wa mbere ku isi oya ahubwo bazotanga agashimwe uvuga ati iyi ni media ya mbere mu Burundi ariko nibazo kwigira bavuga ati uri wa mbere kwera ngo wakoresheje ibintu by'amasi sindiko ndakora ngo kubera ndi wa mbere ariko ndiko ndakora hamwe bavuga ati ama media ameze neza muri 20 cyangwa 50 cyangwa muri 100 media ziri muri Buja Flavor cyangwa ziri mu Burundi bazovuga ati na Buja Town irimo sinkora kubera ndi wa mbere bro kuri ico kintu nare kubajije mu bisanzwe nturi CEO wa Buja Town TV uri umuhost mu bisanzwe mugenza hanje uri mu presenter kama kawaida nko bisanzwe ariko bro hari ikintu abantu benshi dusangiye uno mwuga byanse byabankiye bakunze kwifatira mu gahanga na media ngo ama media ngo usanga ngo atana 100 views ngo aronka ngo kuronka 50 views ngo ari gihamana akayatoteza akereka abantu yuko ivyo dukora peut-être tutuba atariyo domaine yacu nk'umuntu yo kuba ukabona rapport nze nka post ivuga ati aya ma media yo mu Burundi ni nyinshi n'ingwiza murongo kuko nta views baronka uyo muntu n'ubuhe butumwa bamuhereza kumbure ubutumwa bwa mbere kuri je no mwitaye ko ari kirofa kubera uravye umuntu ashize mu mutahe umeze uko ni mutahe munini bro ni mutahe munini angalia kitisho unaikalia kwanza bro ni mutahe munini hamwe twovuga yuko ni ngwiza murongo yabakoresheje imvugo itariyo kuko ntavuka rimwe ngo izuri ngobyi kumbure turakirondera nibukiye buka ariko apana gukora ikintu kibi ku mpamvu zo kuvuga ati nta mahera birimo oya we kora nta babiraba benshi bahari sivyo ngo bigutere gukora kuko ubu benshi bakoresha views zo kugura benshi baraboostinga nico kintu na chance nofuma abantu batanu bakurikirana Buja Town TV bakavuga ati aba nibo biwanje mifitiye Joke angalia ko bafasha kanya barakurikirana nama comment uravye ama comment dufise muri YouTube channel yacu nama YouTube ameze na ma comment ameze neza atomoye amizini ntege zo gukora like uti rero wewe nturaba views mu gukora nturaba ngo ibintu nakoze ngo bimeze gute uraba gusa ati content natanze ibintu nashikirije bimeze gute babitahuye sivyo ikivugo cyacu nabwo ari ikivugo cyo kuvuga ati ndiko ndakora kugira abantu babone yuko ndi hit vraiment hit irizana bro hit irizana washaka gukora neza ukabura hit ariko gusa kimwe Buja Town TV turiko turakora kugira tumenyesha abarundi twerekene ivyiza y'u Burundi twerekene izamvugo baravuga ati ngo abarundi ni bashoboye burya abarundi turashoboye urumva ama comment menshi nararonze bavuga ati drama why ukoresha igiswahili sana kubera kutovuga ikirundi interview zimeze neza ilevre narabitahuye niyo mpamvu nagiye kwikosora utuntu n'utundiro aha rero nje nshaka tuyaga n'utuntu n'utundi drama we uri umuntu novuga neza yuko ibintu nk'ibi ubibaze mu gihe kirekire cyane ubwo we ntukunda amafaranga ndayakunda bro niyo mpamvu nakubwiye ati turi muri business urumva umuntu wese aza muri Buja Town aje ilevre na mahera nsaba mu kiganiro ariko ndaraba eske ikiganiro ngoma nkoresha ikoresha umwanya nikiye kintu kiza kumungukira niye nyungu ukoresha umuntu aza kuronka akorana ikiganiro na jewe urumva kubera nshaka yuko jewe kuri wewe ari kintu nungukamwe nawe ari kintu nunguka kuri jewe na niyo mpamvu turi ngaha yunguke umufuko wose uronke umuntu wawe ushaka like ni kuvuga yuko arabapetsi bahora basaba ikiganiro drama dushayiganiro levre mama ati ingo
dukorane icyo nshimira gusa abapeti babiri amaze kuronka management nakoresheje iganiro ngaha nyene barambaje ati bro abapeti ko bazi kuririmba ishaka yuko mfashe nimero zabo za telefone just ubu turiko turavugana amaze gusohora indirimbo zibiri ziwabo nyene ico ni kimwe mu bintu yani muri ko murakora mu bintu niyemeje gufasha impano zigicaruka simbona yuko uri umustar simbona yuko ariko gusa nkabona yuko ara iki kintu ari ndoto yawe uriko gishema umwete inguvu uburyo ifuke ndagufasha kuri kijya kintu nkakuzamura nico kivugo cyo the heart of Africa the heart of Africa kuvuga umutima wa Africa Buja Town TV n'umutima wa Afrika ayandi ma media yoyo namahaha nibitiguni oya biravana nimushaka media yo tuvuga yuko ari nkukuguru sha uburyo kuguru cyangwa ubwanwa bwa Afrika like dufatuko ko urumva kila muntu wese arafise imvugo akoresha twe twashimye the heart of Africa bivanye n'urukundo dufitanye kuko nta kintu kinini ukunda kirese umutima uwo uvuga ati man wambabaje umutima sana kubera ko wavuga ati ngo wambabaje umutwe ngo umutima ni urongoye byose na niyo mpamvu tuvuze yuko nituje kugira duhindure sana ariko tuje kongerezamo akandi kabijya muri Buja flavor kabisa KUBE Drama we waragendanye cyane na Lolilo mu gihe yari muri JC production no muririmbyi akomeye cyane ariko tugereje kuraba ibikorwa vya Lolilo turabona neza yuko mengo ntibikifise inguvu nka kera eske mu Burundi ni Lolilo gusa ibikorwa bitagifise inguvu nka kera canke nibandi hariho nabandi bikorwa vyabo bitakigira inguvu nka kera like wakubwira ati kugira umenye yuko uri kubaza umuntu afise ubwenge kugira kwishura nawe gitfoke agutahuza kwanza amakakwishura back and days nawe rankoresha izina bita KUBE Drama Entertainment tumviza kazina entertainment na kazina kajyanye n'ibintu by'indirimbo ibintu by'abastar bisigura neza yuko ariyo Lolilo akabana KUBE Drama ariyo Lolilo akabana Buja Town TV impamvu nakubajije cyo nuko nigeze kumva ko Buja Town TV ngo ije guhindura like ndetse ni naco civugo ni naco mushira imbere cyane muje guhindura rero impamvu no banda kubajije Lolilo icyambere cyo Lolilo murazi nanye bien sûr umuvuge neza ndakumve yuko waje guhindura umuvuge nabi numve neza ikintu kiri muri KUBE Drama yuko adashobora kuvuga ati nje guhindura hari habafyonda abandi asunika iyo nivugo nakoresha vraiment harakanenge turakerekana ego nuraba ubugenzi sindaba ubugenzi sivyo ko turavye ibintu by'ubugenzi abasani bose mu Burundi n'abagenzi biwanje kandi urabizi turatuvugana neza tukayaga ariko ariho nabandi basani abastar tuzi nga muri Buja flavor turatuvugana nabo nkabwira ati bro aha wakosheje vraiment kimwe gusa tumuvugire kwanze vyiza yakoze ama tugende kubibi ariko arakora nimba mu Burundi habonetse video ya mbere mu Burundi y'agaciro yari ya Lolilo sivyo kugira abarundi bijukire gukora ama clip video ni kubera Lolilo uranahura neza ariko tuze kuraba rero ni iki kintu Lolilo yamariye Burundi tuyumvire kandi ni iki kintu Burundi yamariye Lolilo Burundi bwamariye Lolilo like this Lolilo yari umuntu novuga kuri je apart yiwanje yari umuntu ashaka twashaka iyo twari tuzi akamaro k'umuziki ndundi Lolilo twari kumubakira isanamu y'icibutso cya Lolilo urumva kuko niwe ari umusani wa mbere mu Burundi yavuye ngaja hanze clip ya mbere y'umusani wo mu Burundi hanze yabonetse ari ya Lolilo urumva araba legend wa Jean-Pierre Nimbona nka Kidum kibido nta kimwe ari bwakore icyo gihe yari ama audio gusa urumva novuga yuko Lolilo yaje guhindura umuziki ndundi hama nitwuvuge byinshi baze kumvuza uko benshi barazi ivyiza Lolilo yagiye arakora urumva kandi novuga yuko twinjire mu vyiza ariko arakora twinjire mu makosa yiwe kuko ntabwo ari marayika arafite amakosa yiwe just novuga yuko indirimbo ya nyuma yafashe hit umwanya muremure yari ya Lolilo ya guitar yafashe hit y'umwaka umwe n'inusu nibaza ko ubizi hit ya Lolilo yamezgiye kinini urumva like this novuga yuko muri uwo mwanya amakosa Lolilo afise sayandi urumva afise amakosa yo kutumviriza kwanza yo kutumviriza umwanya arimwe urumva umwanya arimwe bisigura yuko ifoke turaba eske turi muri ekan abafans bashakuye muziki urumva abafans tubahereze iki kintu urumva nabwo ari byari byo kuvuga ati ndiko ndasohora gusa indirimbo kugira babone yuko Lolilo aracaririmba nivyo niyo kuvuga ati man
KUBE DRAMA asigaye ku izina gusa urumva na niyo kivuga bose bavuga kwa lolilo ariko kuri je bavuga ati tanga gashimo basane bo mu Burundi I swear to God lolilo no muhi kibanza cyambere ko nimba twamenye D1 nimba twamenye Dramati nimba twamenye indi nane ni kubera lolilo yabakiri inzira urumva kabuki ataba atajiuna akavuga ati je ngoma ni sacrifice vraiment nkora ikintu ariko yasohora umutahe yagize ibintu vyinshi muri entertainment turi muri entertainment nyene haravumye abaririmbyi benshi cyane ngaha turabona abo ba D1 uvuze ba Dramati ndetse nitwukwibagira na Birman Boy kuri wowe Birman Boy yarasuye inyuma canke yaraduze bikomeye cyane kuri je no vuga yuko umuziki ndundi wamaze kononeka kuko gatoyi ngaho wewe KUBE Drama uri mu host mugenzanje wa Buja Town TV uravuze neza mu kanwa kawe ati umuziki w'Uburundi waramaze kononekara umuntu ariko aradukurikirana ari mu bihugu byo hanze canke mu bihugu duhana imbibe mu Rwanda canke muri Tanzania arumvise iryo jambo umurundi mugenzi wacu avuze yuko umuziki w'Uburundi wamaze umuhost ko aravuze neza yuko umuziki w'Uburundi wamaze kononekara hari indirimbo y'umurundi n'umwe yokumviriza nibaze yuko byamaze kononekara koresha umwanya igenda kwishura kuri ico kibazo ikintu kirashobora kononekara tukaraba eske cyononekariye hehe oya kuri kayo kuvuga ati eske aravyumvise ivyo arumvise iryo jambo nko kuvuza ati mama wanje n'umurozi ubaza ko ari nde yoza kumusaba amazi yo kunywa nibaze ko explication yawe koresha umwanya ni ya drama gomba atange biratandukana oya ariko ufatire baza kuri jambo je numvise kwanza iri twumvise nta muntu yo kumviriza umuziki w'Uburundi warononekaye waronone yumva nta ndirimbo nziza ikiba no washaka kuvuga ati wononekaye gute oya ntarabaza ati none impamvu hari ibintu manza kwibaza ati sasa uyu mutanambia hivi wononekaye yeni je ndamanza nkibaza kwanza nkaraba yuko noronkinisho ndayibuze nkaca ndakubaza rero ati wononekaye gute ko naje ndashaka kubwira ati no nturononeka ko turafite amahiti kuri jewe turafite abapeti bari hiti koresha umwana kumbe nawe n'ibintu by'umuziki uzi bo ndashaka kuba ndabiza ariko ugasanga capacity yanje iracari down iracari under ko turiko turayaga ko turatahuzanya sivyo je ndi muri cyagishingo cha wa muntu basi ivy'imiziki atabikurikirana ataja no kuri Facebook we yumviriza kuza ku radio yumviriza indirimbo gusa abana bariko barimba muri quartier ego kuri yuka no kuvuga yuko umuziki ndundi warononekaye sivyo gute bien sûr fata kuboko niyo mpamvu turiko turayaga niyo mpamvu mavuga ati Buja Town TV nitwaje kugira ngo dukinize umuziki ndundi oya ariko twaje kugira tukosore turabakana twokosora urumva turavye umuziki ndundi umuziki wa kera twari dufite amaradio make ariko yarakora sivyo twari dufite SSB FM Police RTNB Sanganiro Bonesha FM urana neza wasanga mu maradio dufite hit nka 6 hit nka 6 cyangwa 10 kandi zo kuvuga indirimbo niziza indirimbo iravumye ariko tuza kumva gusa Dramati Madame is so fine I've been waiting n'abantu babiri urumva hamo wononekaye gute nk'ikibazo abajiji ubwa mbere twari dufise amahit amara nk'amezi 3 basi n'imiburiburi urumva amezi 6 konza kikonge amazi amezi 6 urumva ariko ubu tuje kuraba inzoga ni baby twagiye hit Birman Boy twafashe hit indwi 3 nukwezi ni kwakwiye no nimba niko ndabesha urashobora kumvuguruza ngaha nene oya biragaragara ivyo urumva hama turavye Dramati madame twakoranye naye neza amezi 2 urana neza hama kabuki noruka kuvuga ko umuziki wononekaye wanashima rero umuvyeyi wacu w'umuziki Jean Pierre Nimbona Kidum wononekaye gute icyambere n'aba promoters ba organize amashow urumva bakora amakosa akomeye muri industry ndundi kuko nta kuntu kuza gushigikira abasani bo hanze turege gushigikira biwacu urumva ari impano ziriko ziravuka zikora neza zikora ikintu ciza gitomoye urumva par exemple ubone nka Dramati D1 kwabwiye ati bro muri abapeti babiri ngomba ndabakorere show y'ubugesera
bajya abantu twaronse igihe bazanye n'imbari bani na sinshaka kuba promoting bo mu Rwanda vraiment je te sire abantu boza kandi bo bitaba kandi bo kuzuza urumva nuwashizemo amahera yo yagaruza nuwashizemo amahera yo apana dufate basi dramati wenyene amahera yo garuka urumva rero kabuki tutovuga ko muziki wononekaye urumva ubivuga muri ye category rero wononekaye wowe point utarinze udasigaye bibi ntasigaye birebe icambere mu wa promoting ba show mu ba journalist cyane cyane muri twebwe aba media online sinavuze muri mwebwe navuze ati muri twebwe ko nanje ndi media online muri twebwe dukoresha media online okay ugasanga haje umunyamahanga twese amatelefone kinga koresha umwanya telefone iwe ngajya ngigufata interview kuri airport man cyane ko cyane bro okay cyane nta kibazo ego ugasanga drama wuyo na mamikro ya Buja Town ngo nashaka iganiro giriri man cyumvirize kwanza eske mbere yo gukora bijya twari dufite Mr Champagne yagiye muri Tanzania niyo musani wa mbere muri uyu mwanya ariko ara breedinga Buja Flavor urumva naho bavuga ngo Mr Champagne nabwo ari umurundi bro igihugu cy'umuntu kibaye mu myaka 5 deja uburu umurundi urumva ndavuga ko Mr Champagne ariko arakora kandi ariko arakora neza kuko niwo musani wa kabiri yamaze gukora interview ziri professionnel muri BBC urana neza nundi ni undi muririmbyi wamaze kubona umurundi yakoranye na BBC atari Kidum wenyene urumva ariko nikubwira gusa Mr Champagne niwe muntu novuga yuko muri uyu mwanya ariko aragerageza guhindura visage y'umuziki ndundi nawe niyo bicoza ari umwe urumva ubonye papa ukungire bamwakiriye mu gihugu kibanye cyo Rwanda nikuvuga ko abanyarwanda Kidum mbe bamwakirije ngo mikrofone zibiri na telefone mbere telefone wayihaye cyubahiro urumva wamwakiriye telefone zibiri na mikrofone urumva ukaraba dramati yavuye ngaha tumerekeje kuri airport acitse hariya wabonye press conference yakorewe urumva umingana hano nyene bamufashe ba na decoration ni kuvuga ko abanyarwanda badufite umuziki ndundi ni kuvuga ko nibashaka ko Murundi atera imbere na niyo mpamvu iyitere yo mu Burundi abanyarwanda bamaze kuyifatira urumva bro ndiko ndabivuga ngo kukwanga umuziki ndundo ya ahubwo gusa aba promoter nkatwebwe nshaka ko dukosore icyo kibazo dukunda ivy'iwacu ikivugo cya Buja Town TV urumva dukunda ivyacu premièrement uzosubira kwibuka cy'indege uzosubira kwibuka cy'indege kwakira umuntu avuye hanze ego ndashaka gusubirayo ndashaka gusubira ariko bivanye n'umumvikano urumva kuko turafite abasani benshi bara baje hanze bakagaruka bakagenda bakagaruka kuma uravuga ati media online nyinshi dora dukorana ibiganiro vyuko kumva zo kuvuga ati ngoma ngende kwakira Diamond ubwira twifotorozanye babone ko nagiye kwakira Diamond na jewe urumva ariko turiko turakora akazi kubwo kumenya akakazi urumva uravye ama media ari mu Rwanda bro arenga nka 20 nka 30 nka 50 urumva ariko ara brand nka Jean-Pierre Nimbona vraiment nka Kidum kibido yakiriwe n'ama micro abiri vyaratubabaje il est vrai nimba je ndabivuze abandi batabivuze je ndavuze kuri vyaratubabaje kandi vyo vyose novuga yuko DJ Paulin Kidum we ntavyo yabonye yarayibonye none yavugira hehe man akabihoza base wanashima no kuri stage yambaye drapo y'u Rwanda urumva irevre bijya si bibi ni vyiza ariko aba host bo mu Rwanda nibagerageze barabukungene bo bucyubahiro umuziki wa Africa umuziki wa East Africa kugira turabe ko twese tutera imbere urumva twe abanyarwanda bajino ari umusikana aka haje abanyarwanda babiri baheruka kuza ngaha ari umwe mu mahost wo mugano yandike ngo drama bite abantu kumwe wakira nk'abami kandi ini wacu atanazina bafise ikomeye uyo n'umunyarwanda mbiyuko atanazina bafise bakomeye namushi bati bro no biravana kuko brand y'umuntu cyangwa organisation y'umuntu niyo yatuma ashitse kuri kijya kintu urumva kumbure kuri drama sinshaka kuvuga ati sinojya kwakira umuntu ya ndashobora kujyayo ariko turabi ibintu twokosora apana genda kwakira umwana wawe ndamwakire neza hamuyo wanje umusozugure bica bimbabaza man umulegend nka Kidum imagine rero hagiye nka D1 hagiye nka Dramati hagiye nka Dramati we yaravyibonewe nawe nyine amaso yiyo urumva hagiye nka D1 hagiye nka Dramati niki kintu twokora kugira dutera intambwe
hari n'ikindi kuri ivyo nyene kube Dramati yarasohoye indirimbo na Soshomura yayipostinze ngira haciye imisi myinshi ariko indirimbo yarakwije no miliyoni w'amaviews bro oya D1 bro urumva ikintu kimwe navuga yuko abasama mu Burundi twikure kwanza ikintu cyambere cyo kuraba ama views sivyo uko muri uyu mwanya urungikiye drama link drama injira kuri YouTube kugira arabe gusakoresha umwanya yarose views zingahe naje kugira arabe koresha umwanya jinda mushigikire ndabe ivyo ariko arakora urumva abarundi benshi tora twinjira mu ndabe views ntwenge canke nemere urumva mu bisanzwe 1 million c'est bien vraiment congratulations bro D1 yakoze neza uravye na vibe yiwe ariko uyo munyarwanda bakoranye ntihigeze nivyo ndiko ndakubwira uravye vibe yiwe numuntu cyangwa uvuga ati management yiwe iri kwiragerageza gutera indi ntambwe kumbura uvuga ati kugira atebe guposting ijya ndirimbo urumva premièrement uvuga yuko ari umumvikano uvuga ati contrat verbal koresha umwana agenda kwemerera kuno pointre kimaze gusohoka none man kudashize mu yali ko start man wetu arakoranye rabume agahembo kugira ndashireko kumbure nivyo vyabaye sindabiza ariko kumbure nivyo vyabaye urumva ariko kuri ico 1 million de views sinovuga yuko ni cya kintu nyene turiko turavuga gushaka umuziki ndondi tushire hasi kuko abanyarwanda benshi ukaza bumva ngo nka mu mezi 3 ibitera mu bibiri byo mu Burundi ni vy'abanyarwanda urumva kubera iki ni kuvuga yuko bamaze kutwifatira babona yuko abarundi badafise wa mutima gukunda ivyiwabo urumva ni kabuke tovuga ati ebana man tugoma tuduza abasani batandatu cyarimwe kandi bokora urumva kabuke tous les jours abanyarwanda imisi yose abanyarwanda why abantu turashoboye kugira abanyarwanda bajijuke kujya kuririmba ni kubera umurundi yasoye video yasoye clip akajya kuririmba ndetse abarundi bacu nibo bana bafashije gutera imbere urumva uravye Tanzania tuvuga umusani ari international umusani ari international neza ko uburundi ni kintu kinini yamufashije ikintu kinini muri entertainment yiyo urumva umurundi ninde ni lolilo ni waundi nyene mu legend turiko turavuga yuko yazimye ni waundi nyene mu legend turiko turavuga yuko atakintu ariko arakora mu gihugu kabuki aguma koresha inguvu ziwe natwebwe abarundi tutamwerekana support yiyo kabuki turiko turagira ati abarundi turashoboye abarundi turiko turakora ibiza n'ibiuzi kugira turabe ko natwebwe tudotera imbere man koresha umwanya ico banda kiguhaye n'abafanzi bacu umuziki ndondi eske ubona yuko lolilo azoguma sora video ataronka show atakatika nguvu unaona video ya bei chini kwa leo kwa msanii kama lolilo akifanya kwa bei chini hapo tunasema ni bei chini alipata mtu akamwambia nataka nikusponsor ni hivi na hivi ni milioni 4-5 unanielewa vizuri kwenye video utamletea mambo ya star utamlipa unaambia Samia unaniacha hapa waenda kuchukua mtoto wa jirani ndo namkogesha unamvalisha nguo anakuja anapita mbele yangu anapendeza mimi nitapenda kweli muziki wetu tushavura unanielewa vizuri sasa ndo maana kwa hivi leo ukisikia Burundi kama muziki umeharibika tuelewe sikuvuga ngo genda ngo muziki ndo umuziki ndo nimbane ndawushima gose kandi ndawukunda ariko kimwe gusa turabivyo tuwohindura ndiko ndiga ibi ni ibintu bimwe ndiko ndiga kabisa kuko ibi ni ibintu benshi dufise mu mitima yacu tugendana ariko tukabura kungene tubishikiriza bro ukumenguri kurinjirira abantu bategura ibiteramo cyane nturi kuriteranya naboga oya man nabwo sukwiteranya sivyo kuko na nyakubahwa mukuru wacu w'igihugu yavuze ati dukunda ivyacu hama kuko kugira umuntu akunda ivy'uwundi ubanza kwenda kuvuga ati none no kundi ikintu ntarumva tapenda kitu cha sijasikia kinaeleweka unaona sasa bro utaniambia utatoka hapa tuongee ukweli tuko media vraiment tuko tunafanya interview tuko tunakusoma vya kusoa Kenny Solo ulimjua muziki gani Kenny Solo niona Double J niona Double J ndo ulimjua nijua limbana nani na mrundi wetu unaona sasa level yake ni level ya kuja unafanya mambo ya vile mu bisanzwe ni hari bwagereye yuko kuko hariho n'abarundi ngabakora bamaze gukora ibikori batarigera baja gukora ivyo biteramo hiyo kandi uravye rero amahera babahaye n'amahera abamuha Fizo niyo maki Fizo agina bamubwira ati ngo man
tusaidie. Ni kama Satb bro. Mimi issue zote za entertainment ninazo hapa. Satb mkishia Konde Boy walimwambiaga njoo bro tusaidizane utafanya featuring na Konde Boy. Lakini Bido ndo amelipwa hela. Unanielewa vizuri? Satb alipogundua hivyo akasema kumbe mimi kwa nataka tu nifanye nani juu ya hela. Juu ya collab. Wacha mimi niache. Siji akafanya repost akasema Siji. Aliposti mbili. Mwanzo aliposti sijui ba fans ni mzee muitabi gitara mwelelele. Nyuma akaposti akatia kwa croix. Singeenda. Kwa nini? Mbona media tukuongea ni kwa nini Satb kwenda? Tunamuogopa. Tunamheshimu kama legend. Lakini kitu kimoja, tunataka tukosoe muziki wa Buja Flavor. Tuje kusura muziki ndondi. Abaruzigantere ba mashow. Umuriri mvyi wese yidogera DJ Paulin. Urumva? Ko DJ Paulin numuririmbyi numupromoter avuga ati ngoma promoting umuntu n'uyu birabaho kandi birashika. Kandi aramukora neza agakoreka mu mutwe. Urumva? Rero Kabuki aza gushigikira igihugu kibanye. Ari abavuga yuko ari n'umunyarwanda uyo ujya DJ. Navyonzi ngo wewe n'umunyarwanda. Ivyo navyonzi vraiment sinishaka kwiteranya. Gusa kimwe novuga umuziki ndondi ni twenyine turiko turawonona tutabizi. Kandi nimba tutazohindura iyo ngendo dufise vraiment abasoko n'abasokoza bavuga ati respect les tabous ubahimigenzo. Abarundi nabo ngo amajambo makingo ibikorwa byinshi. Ibikorwa kuri mwebwe muri Buja Town mwaramaze kubitangura. Nibaze yuko aba superstar amaze gukoresha muri Buja Town ni baki. Nawe kwinjira muri YouTube yanje. Ndiko nshaka gukoresha za mpano zigicaruka. Baba petse mbone ko bafise impano bafise ikintu boshikiriza kugira abantu babafashe. Kumbure ejo cyanke ejo jovuga ati ebana man, je kugira ndo nkaka gapantaro. Buja Town yaramfashije. Nico kintu dukeneye. Nico ngo dushaka mu muziki ndondi. Urumva? Muri ka domaine yacu nayo ukoresha abantu bari anda cyane gusa biragorana cyane ngene utera imbere. Nibigorana gutera imbere nabwo gukorana n'umustar sivyo. Je narakoranye n'abastar benshi urabizi. Ariko novuga yuko hit sinvuga ko mfise hit ariko kinini gusa je maranira ibintu ndiko ndakora bibindire mu mutwe kuko ari umujournaliste ari international ari umujournaliste abizi n'umujournaliste uvuga ko ni entertainer ni nk'abasani iyo domaine y'abasanira hari urumva nakoresha umwanya we ntabwo uri umujournaliste bro uri muri entertainer umunyarusako ni chawa man leo na wachana kwe ni chawa unaona kabisa yani mimi nakuchana tuko wote mimi niko hapa mzee unaona ni nkuko uvuga ati abamenyesha makuru turiko turimaramaza ni benshi turiko turakora ibintu kugira tumenyekane tuvugwe tugire uko nuko kandi ibintu nabwo ari byiza ifoke ducungura umwanya tukaraba etike turiko turakora iki urumva Ewa KUBE Drama wewe ukubona umengura umwana muto abakuyuyu ku marezo sociaux ariko amajambo uri kurashikiza ndumva neza yuko uri umuntu entertainment kabisa urayizi kandi urayikurikirana wibaze ko ino entertainment yuzo gushikana hehe kuri jewe simaka je maranere kico izo nshikana ahubwo nshaka ko bavuga ati mana yanje Drama ivyuma vyari ntibisezerana vyari biduhariye gatoyi ariko kuri KUBE Drama kuri no entertainment yacu ya y'uburundi ubona hoko gwiki coshikira nujya muntu afise uruhara muri no entertainment yacu yo kora kugira bigende neza tuje kugwego igikugwa ni kimwe icokogwa ni kimwe kimwe gusa tukwishira hamwe tukagira nk'ikintu bita sinovuga ko association kuko ama association ni menshi ariko tukwishira hamwe tukumvikana tukavuga ati twebwe aba promoter ni kintu tugiye gukora urumva umuntu wese afite impano tumushigikire twishire ahantu hamwe wanashima icyo notsaba tugire group ya WhatsApp ama media online urumva tube turavuganirako tohindura iki muri Buja Flavor dukora iki kintu sivyo kumbure kugira tube dufite icyumviro kimwe tuvuga ati eske uyu muntu rero nimba ari iyo show turayemeye ariko hataje naka muri yo concert yawe navyo tuza gushigikira kumbure kwanza dutangure gukora ni twanse umunyarwanda kuza gukorera mu Burundi oya ico twanse ni rya valeur baho umunyamahanga paraporo yo umurundi wo yacu nico twanse iyo groupe none usaba ya WhatsApp wewe uriteze kuyikre
nibaze yuko ico kintu ni gisanzwe nawe urashobora kuyikreya canke jewe canke nde ariko kugira gusa tuvyumvikanemo kwanza tugire sensibilisation ico kintu tucyuhirizeko ico kintu twodufasha no guteza imbere umuziki ndundi urumva igikenewe hanini no kuja hamwe nuko twoja hamwe tukunga ubumwe ariko turatandukanye mane pako bajournaliste ba ku radio nasiye ma system man twese tuje hamwe twese barigeze guduhamagara hariya nibazo uravyibuka twavuza yuko aba youtubere bace badutazira youtuber nabwo ari bibi ariko turavye youtuber aba youtubere nka twebwe nibwo dutuma ubutumwa bushika kure par rapport à ma TV station na radio station bisigura yuko twe twishize hamwe twavuga ati man uzokwemera azokwemera dukorere kuri iki kintu twese bizodufasha kandi bizotuma n'uburundi bwacu tutedi intambwe idatsanzwe urazi wavuga ati man na mu promoter numwe azocaruka ngangwa agiye kuri airport tutabonye Fizo tutabonye naka na naka urumva araba peti bashoboye ujye mu peti agishobora agifise hit muhe amahigwe yiwe agire concert agaruze basi na makeya na nyina wiwe acabona ati akumba umuhungu wanje ariko arakora niyo mpavu muri uwo mwanya bakubwira ati umuziki ndundi nuriha no umuziki Burundi urariha ahubwo ba promoter nibo badashaka yuko umuziki ndundi uriha neza asante sana Kube abakunzi bacu uno musore KUBE drama ndibaza murumvise amajamba muvamo muramwumvise neza jewe ni mwamushima ni mwashima ko tuzaturayaga ibintu vya entertainment nkuko ndamuzana cyangwa nzomuhuze n'abasimbizi urazi uko bakora muri entertainment ndazanire ba Lanzeri ndabazanira abantu nyine bari ba mipro ndabazane ba cyangwa DJ Pole why urumva uko mushaka ni munyereke kwanza ko mwashigika ivyumviro vyiwe ko mu mutahuye mwumvise neza yuko aciye ubwenge azi entertainment bisigaye tuzobibandanya siko none maongezi yanaendelea mzee maongezi yanaendelea vraiment ushaka Buja Town TV ashaka gusimbira akagira subscribe cyangwa s'abonner akaraba kwanza kandi ni TV yetu ya Kamenge kwa Kamenge vraiment Kamenge business house kwa kijaja kwa kijaja na patisserie na tumikia vizuri ndani ya interbuilding za kijaja na patisserie ni ya nani bora kwanza sijui mwenye nayo gusa ni premier etage ego Kamenge business center ni bo uvuye kuri terminus winjira gatoyi kajuduga reka ndabashimire cyane mwakoze kudukurikirana yari Mr Vuguta vyume vyumye aya makuru entertainment tuzoyabandazo yavuga ko twe turi muri entertainment turi muri politique n'ibiki na miye mzee misiko mu ma politique vraiment politique hapa siko kabisa kwa politique ewa ifisi bene yo asante sana mzee urakoze cyane mwakoze no kutwakira hano hameze neza cyane akadugumba kagukubita neza vandrateri twanse ko zaka kubera ntizinjizemo amajwi ndabakunda cyane behind camera ni Pax Alaba